Hello, ladies and gentlemen. How are you doing? It's my pleasure to be back in this wonderful lesson. Uno musi tugiye kwiga icigwa ciza cyane. Murabona titre nkuko ivuga ngo football vocabulary. Football vocabulary ni ukuvuga tugiye kwiga amajambo dukoresha keshi mu mupira. Iyo donc le vocabulaire ijanye na football. Tevye dutangure. Murabona ijambo rya mbere rivuga ngo who won. Who won risigura ngo ni bande batsinze canke ninde yatsinze, ni timu iyahe yatsinze, n'umugwi uwahe watsinze. Who won? Ico ni ikibazo ubajije. Rero uwo kwishura arashobora kuvuga ati intamba mu rugamba won. Nakaroro ntanze intamba mu rugamba nibo batsinze. Hanyuma urashobora kubaza umuntu uti mbega ushigikiye umugwi uwahe canke ushigikiye abakinyi abahe. Mu Congereza ucuvuga uti who are you supporting? Who are you supporting? Sigura ngo ushigikiye abahe. Urashobora kuvuga ati I am supporting Flambeau de l'Est. I am supporting ugashira ku mugwi ushigikiye ufana. Mwandi majambo bavuga ngo umugwi uba uri kurafana. Hanyuma aha musi murabona handitse ngo what is the score? What is the score? Bisigura ngo ni bande bamaze kwinjiza ibitsindo bingahe. Ati bamaze gutsindana gute. Rero muri iki gihe uca urashobora kuvuga uti it's 2-1 for. Iyo umuntu akubaje ati what is the score, ni bande bamaze gutsinda canke ati bamaze gutsindana bingahe kuri bingahe, inyishu ucuvuga uti it's 2-1 for. Bisigura ngo ni 2-1 vya, no kuvuga nubwo ngo kimwe ngo ca oya, ukoresha umugwi watsinze byinshi. Uciraho ngaho imbere umugwi watsinze byinshi ni uciraho. Tubandanye aha musi murabona turafise ijambo rivuga ngo tie game. Tie game mu Kirundi ni kwe kuntu imigwi ibiri iba yakinye hanyuma bose bakanganya ibitsindo. Tie game twita tie game canke draw game. Draw game canke tie game ni igihe imigwi yose iba yanganije ibitsindo. Ariko iyi migwi yose yarose 0-0, iyo atamugwi numwe winjije tuvyita nil-nil. Nil-nil bisigura ko atamugwi numwe winjije. Ama rero mu rukino rw'umupira harimo ibihano. Iyo umuntu bamuhanye bashaka kumuha ico twita yellow card. Yellow card ni carte jaune. Mwese murayizi ni rya carte jaune baho umukinyi iyo atitwaye neza mu kibuga ariko ku ikosa risanzwe. Hariho kandi niyo twita red card. Red card ni rya carte rouge bayihaye umukinyi, iyi aca sohoka nasura kubandanya kina. Hanyuma hariyo twita penalty, no mu Kirundi twita penalty nyene. Ni ijambo ry'icongereza, mu Gifaransa bavuga ni penalty, bose nyene ni penalty. Ni ijambo rikoreshwa penalty. Hanyuma aha musi murabona turafise to kick the ball. To kick the ball bisigura gukubita umupira. Uwo mugani gukubita mugo no gutera umupira. Iyo umukinyi ateye umupira tuvuga ati yakikinze umupira, to kick the ball, yawukubise, yateye umupira kugira ngo umupira uje imbere. Ama musi murabona turafise ijambo rivuga ngo to bite someone. To bite someone mu Kirundi bisigura ni kwe kuntu iyo abakinyi bariko barakina hari umwe ashobora gukina nabi akarisha ikirato uwundi mukinyi, akamurisha ikirato. Iyo rero arishije ikirato uwundi mukinyi nivyo twita to bite someone. Iyo umukinyi abakinyi bakunda kubigira kenshi ugasanga arakiguharuje ikirato ukababara, nivyo twita to bite someone. Tubandanye hejuru murabona ijambo rivuga ngo goal posts. Goal posts ni adamapoto, zirya poto baza kwinjiza mu mupira. Zirya poto nizo twita goal posts, amapoto. Hanyuma murabona turafise corner kick. Corner kick ni corner nyene, no mu Kirundi tuvuga ngo corner. Tukiri n'abana tugikina umupira iri jambo corner twarikoresha. Rero corner kick ni corner nyene kwe tuyita mu Kirundi. Iyo umupira waguye muri coin. Corner gisigura coin canke mwipeme canke mwikeri, ariko keshi no mu Kirundi tuvuga ngo ni corner. Hanyuma aha musi turafise to be offside.
To be offside ni harya umukinyi mu Kirundi tuvyita ngo nukurarira. Iyo umukinyi atajanye n'abandi bakinyi akaba ari hafi y'igol ritari iry'iwabo. Birya bintu twita ngo nukurarira mu Kirundi, mu Congereza twita to be offside. Iyo umukinyi ari offside naho yinjiza igitsindo nticemerwa kubera ko ntaba yajanye n'abandi bakinyi, aba ari imbere kurusha abandi bakinyi, aba yaraririye. Tubandanye ngaha musi handitse ngo injury canke injured. Injury ni noun, ni no isigura igikomere canke ikiguma. Hama injured ni adjective. Injured ni adjective isigura gukomereka. Uvuze ngo he is injured isigura ngo yakomeretse. He is injured canke he has got an injury. Injury ni gikomere canke ikiguma. Hanyuma munsi turafise goalkeeper canke goalie. Goalkeeper canke goalie no mu Kirundi tubita ngo ni goalkeeper nyene. Urya musanzi w'igoro aba ari mw'igoro kugira ngo umupira aze kugufata bagomba kumwinjiza. Ni goalkeeper nyene. Hama munsi turafise ijambo rivuga ngo the net. Net mu yandi majambo bisigura urusenga. Urya rusenga barobesha amafi tugwita net. Rero mu rukino rw'umupira net ni rurya rusenga bafukisha inyuma y'igol kugira ngo niyo binjiza igitsindo umupira ntuje kuja kure cyane. Nibwo twita net. Alright, thank you so much. Abatagira subscribe muyigire kandi mubandanye muha ama video abandi bantu kugira ngo twige turi benshi. Murakoze cyane.